umva gishikira ku bantu kuko iyo abantu batanguye gukundana umva barakundana urukundo ku buryo ngira ngo basa no kumenga babaye abasazi umva nagerageje kugira ngo niyo story nashatse kugira hane kuvuga yego. Hello abakunzi aba Yakin TV Burundi. À la présentation, je suis à Kunita Crayz Gomez, champion boy selector man, bad man, the voice of population. If you love me, I love you too. If you don't love me, I don't care. Me love you, God day. Behind the camera, turi kumwe na Pasi Classic cameraman. Muri kano kanya guys, ndi kumwe n'umutumire adasanzwe special guest muri Yakin TV Burundi. Ninde mwibaza yitwa gute? Yitwa Metou Brown, ariko gusohora indirimbo nziza iryoshe ifise n'amasanamu meza. Yitwa gute? Yitwa Crayz Love. Ndakwakire cyane gose Metou Brown. Umeze neza? Meze neza cyane muraho. Turashimira Imana n'abantu bakeya ariko uraberewe sana. Murakoze cyane ko kuberwa n'ivyo vyuwanje. Yaje hangiye ahantu nigizobwiye kuvura muvugishije ukuri. Oh, sinza kubesha nukuri wambaye nk'umu artiste. Wambaye nk'umu artiste uraberewe waje wavyifashemo neza cyane. Metou Brown, tukiri ngaho nyene turatangura ku ndirimbo yawe yitwa Crayz Love. Indirimbo iriko gusohoka hari gari. Ya ejo. Indirimbo maze 3 jours. Ya. Ni indirimbo ubona neza yuko iri kiravugisha benshi, ifise n'amasanamu meza. Wanashima John Laniyo yari director, aho nabonye audio wayikoreye muri Iteka Music. Novuga neza yuko ari studio iri kiravyifatamwo neza. Metou Brown, uno musi nagutume muri Yakin TV Burundi, ikinyamakuru kivyifatamwo neza mwe no mu journalist ari we nitwa Crayz Gomez, champion boy n'ayandi agiye atandukanye. Durahera ku ndirimbo yitwa Crayz Love kuko niyo iri release, iri out, iri kuri channel ya YouTube. Kubera iki indirimbo yitwa Crayz Love? Ya yumva nagerageje kwandika ikintu yumva gishikira ku bantu kuko iyo abantu batanguye gukundana umva barakundana urukundo ku buryo ngira ngo basa no kumenga babaye abasazi. Umva nagerageje kugira ngo niyo story nashatse kugira hane kuvuga yego. Hari abantu badatahura Crayz Love ico bisigura. Rero ndashaka kubasigure mu Kirundi kugira ngo babandi batagitahura bagitahure a 100%. Ya umva Crayz urumva ko uracumva ico kintu ubusazi yama hama love n'ibintu by'urukundo cubiteranya rero bica bisigura urukundo gurusazi, bisigura yuko uyu muntu yarakunze gushika naho arasara nyene biranka kabisa. Indirimbo mu kwisohora muri Iteka Music vyagutwaye uburyo bungana gute? Mbega intambamyi wagiye urahura nazo mu gusohora iyo ndirimbo yawe muri studio zarize nka Metou Brown? So indirimbo novuga ko yatwaye uburyo bwinshi. Icambere kintu bita déplacement. Déplacement yabaye ndende cyane gose ko hari ukuntu agenda ngasanga amatara si hari, ukarindira ko amatara garuka ugasanga uriko utakaza umwanya ugasubira. Ibaze ico gene igitoro gitanguye kubura. Ayi igitoro gitanguye kuburira rero umva haca hakora ibintu by'amataxi. Ibaze nagiye nk'icuro shika nka 6 ngiye gukora iyo ndirimbo. Indirimbo producer babaye babiri, wavugije guitar ndetse n'uwayikoze mastering byose. Akaba ari wita Trustbeat. Hego hamuwasizemo guitar nawe bamwita Danny Pro. Audio byagenze uko. Yego. So biragaragara ko audio yashiye gutwara igihe kinini, bigutwara wanashima amafaranga atari make. Umuriro waragiye uracikagurika. Uno munsi umu artiste ashobora gusohora indirimbo abantu bakibaza ati ino ndirimbo yasohotse yoroshe, yasohotse umenga juste n'ibintu bisanzwe. Kumugasanga umu artiste hari ibintu byamutwaye. Guys, Metou Brown abivuge ngaha kuri kamera za Yakin TV Burundi. Ikijanye n'amasanamu twarabonye ko John La ari yakoze amasanamu. Ndashaka umbwiye intambamyi wagiye urahura nazo muri tournage. So intambamyi zabaye nyinshi cyane gose guhera tugitanga urugendo ko vuga ngani Nyanzarake. Kuko twagiye turi abantu dushika 8 gushikayo mva ntitwabaye tugishutinga tuna ko amasaha yaragiye bica bisaba ko umuntu amanza kuruhuka. Umunsi wa mbere tuzinuka turashutinga. Image nyene zimva zahantu nyene biba bivanye n'ahantu mva atari kure kuko twari dufise
twari dufise ahantu tuja gushutira mva hariho hari hadutwaye rero ahantu ca tuhagenda kumusugira kabiri umusugira kabiri nyene umva aho twari tugiye gushutinga ntivyabaye bigikunze bivanye nuko batwankiye kuhashutinga kandi bivanye n'ama déplacement twagiye turabantu dushika 10 bidutwa ama déplacement menshi umva twaragiye icadutwaye ntaco twakoze twagarutse ubwo nyene twagarutse uko nyene ntaco dukoze ha mu musi ugira gatatu naho ca turabandanya na shooting biraheze ibintu bica bigenda ukumva mu ncamake umva vyarutwaye umwanya munini ya cyane gose niko no bivuga yego je numvise juste tournage kuno yagenze bo ni ibintu birefu cyane birebire cyane muri tournage washobora kubona umu artiste yasohoye kuba ciza warashimagise amasanamu meza bakibaza ko vyari vyoroshe tukiri ngaho yenda shaka rero udusigurire igandirimbo ya Crayz Love mbere kudusigurira banza utugurire kwanza acapella kugira ngo abafana canke abafans bawe binjire muri channel ya YouTube kuraba Metou Brown acapella kwanza Umvango shetanaro ivyacu baby nazazobitinya umvango shetanaro ivyacu baby Wow guys, this is so fantastic. Nakubwiye ko turi kumwe na Metou Brown. Ona ko yambaye nk'umu artist guys. Ndayibatuye yambaye nk'umu star kandi yambaye ibintu bizimvye. By the way, mzee kuririmba neza cyane. Navyisanzemo ndetse n'amazohezi nyene bituma ndirimba neza nkuko vyumva ya. Office une voix incroyable, voix itesa cyane. Nta mudemara kubwira ati Metou, I love you. Ivyo birwa barayivuga vraiment ariko niho cujana n'uje wese ngo I love you no kubera ko nyene hari usanga muri kumwe muri Crayz Love ugasanga nyene mva ntifuza kumwumviriza ariko turamubwira ati merci rero ndashaka rero udusigure iyo ndirimbo hari abantu ushitse batayitahura sivyo uyisigure rero amajambo amwe kuyanzi kugira ngo batahure ariko uvunagure kimwe gusa nayi kuyiririmba kugira ngo kuko ni kirundi n'umuntu ategeza kucumviriza Ndakeshuri kura ndaba nanje ndiko ndakuraba numva umenga isi n'ijuru vyabaye ivyanje umva nkunda keshi uri kurandaba nanje ndiko ndakuraba cyane umenga isi n'ijuru vyose nivyo hanje umva ya kubera urukundo indoto zanje nikuzo vyarabana tukuba kumuryango umunezero kwisi yose warauma urumva yani birefu nindimbi tahurise vraiment nubwo uyumviriza urashobora kumvira ati umuntu yashatse kuririmba kino kintu ya yego indirimbo gutwaye angahe nimba atari bangaga Metou Brown umviriza no kuri turekane ibintu by'amafaranga kubera ko sishaka kuyivuga byarutwa amafaranga umva do amafaranga twateguye gukoresha umva audio na clip siyo vyatwaye umva vyigwijemo nk'icuro nka zibiri yabivaye n'ibintu nyene twagiye turahura navyo mu nzira iki niki ya ko ni ikintu nasimbye umva twavuze ko tuva ngaho Bujumbura turare Nyanzarake muga kubivanye no kurugendo rwaciye ruba rurerure tuca turara mu Rumonge ya Okay, by the way, ama feedback ugenda uraronka muri kino gihe ko indirimbo imaze iminsi mike iri kuri channel ya YouTube. Ama feedback Metou Brown agenda araronka naya. Cyambe ndaronka abantu bashasha banyandikira batahora banyandikira. Bambwira ati bana big up sana ku ndirimbo sohoye. Ica kabiri baje nabo nyina bahora bankwirikira bavuga ati uri kurongeza izindi nguvu hayikora umva ivyo utari bwakore. Nanje ngira ndabishima mvuga ati murakoze cyane vraiment. Yego. Iyo Metou Brown aronse commentaire iri positif avyakira gute nivyo ntacyo umva donc umva ahubwo bimizi n'inguvu nshasha kubera ko umuntu aza gucine akubwira ati ibintu ati ntushoboye cyane ni commentaire nziza d'abord ya yego commentaire nziza usanga umva donc umva iramundi munezero kandi umuntu aza comment ikintu kimva kigomba kumbabaza muga ntikimbabaza ahubwo kimikini kigo ati reka nkomeze ngaha nyene one day nujya muntu yavuze ati no azovuga yes ego iyo ni kote negative waje kuvuga Metou Brown ariko akora iki kugira ngo iterambere ry'umuziki ribandanye riba iterambere na cyane muri carrière y'umuziki wiwe so manshiramo inguvu nyinshi ndetse n'umwete mwinshi bikunze Imana dufashe iyo uronse commentaire iri negative uvyakira gute nka Metou Brown
donc umva bimpa inguvu gukora kuko zijya nizo umva ziya comment nizo zituma turonka izindi nguvu kubera ko hajya anye niho shetani akorera ya niho shetani akorera baguteye commentaire kubabaje urashobora umengo cudende bukiguva ati ah wapi baranci intege muga hajya nyene niho ukomereza nyene hajya nyene niho ucuguma guys mwamuvumvise ko Metou Brown abandanya juste akomereza hajya nyene muri kano kanya Yakin TV Burundi nimwe ma TV online ikwirikiranwa cyane muri kino gihe usaba iki abantu bakubadukikana kuri Yakin TV Burundi nka Metou Brown? So abantu bakurikirana Yakin TV ikintu basaba nuko nanje mu bantu bakwirikiranwa naje bonshiramwe kuko ndi umuntu vraiment nitaho gukora shiramo inguvu mfise zose kugira ngo nkore ikintu ciza kimwe gusa no basaba ko boja kuri YouTube bakandika Metou Brown ndetse bakaraba ibikorwa byanje byose byo nahereye ko gushikana n'ubu ntibibagiye kugira subscribe ndetse no kumforunga kuri Instagram ndetse kuja ku ma platform yose naho nyene indimo zanje ziriyo ya ndetse no kuri page ya Facebook. So nanye ndavugiraho ushaka kunkurikira nka Crayz Gomez kuri Facebook hama IG ugira Crayz Gomez official ukanora page yanye ni Crayz Gomez promoter ucuntora cyane gusumba akajambo ntogera ntavuze Paulo Mama Metou Brown aba promoter bako barakorana ivyo ubibona gute nk'abantu bandanya bateza umuziki imbere mbega babikora nkuko vyategerezwe canke babikora nkuko bishaki? Donc umva hari ikintu bagize imisi bavuga ngo umuziki wo mu Burundi ngo uzotera imbere ryari kandi abantu babivuga nibo bawusubiza inyuma icambere nk'abantu baba promoter aba promoter barabona ko underground bakoresha inguvu nyinshi bari gukora ubuzi bwabo aho kubafata mu mugongo bakabasupportinga bakabakoresha ibiganiro byinshi ku bwinshi urumva bakakoresha ibiganiro ku bwinshi nibo basubiza inyuma donc urashobora kumurungikira mu promoter cyangwa ukamwandikira ukamusaba ikiganiro akigira ngo menga ntavyo iyo message nayo yabonye kimwe gusa vraiment n'ukuri bo dufasha kugira ngo natwe tuduge dushika abandi bashitsanke canke turenge naho abandi barenze yego ya Yes mwabyumvise karagaciyemo kubijanye n'aba promoter sivyo namutumiye nariko ndamaza kubijanye n'umuziki we ako karagaciyemo muri Yakin TV Burundi ako kari akamo nk'impanuro wotekera abandi aba artiste bagenzawe mukorana kubijanye na entertainment na carrière y'umuziki wabo yoba ari ihe ivuye kwa Metou Brown? Icyambere ni kugira indero mu kazi kabo umva kugira indero bijanye no kubaha abadusumba neze nabo tusumba ikindi naco ni gukorana inguvu akazi kabo ndetse ekamvuga akazi kacu umva ko tuze turi mu gumwe yani gukorana inguvu nyinshi kugira ngo ndetse n'umuntu azogushigikira azogushigira kubera abona ko ushiramo inguvu nyinshi mu byo ayukora yego. Okay, juste karaka jambo kanyuma Metou Brown ayejeje kubabwira kuri Yakin TV Burundi tugushimire cyane Metou Brown niyo twagukenera uwundi munsi tuzokuronka nta kibazo vraiment nubu nyene mu bwacu tugira ikindi kiganiro kijya kabiri je nta kibazo vraiment twokora kabisa kuko je ndazi ico maye ndondera yego. Urazi akamaro ka social media? Ndakazi cyane gose vraiment yego. Guys merci beaucoup undabutse kugira subscribe canke s'abona kuri Yakin TV Burundi mugira na share canke partage bien de camera mwari kumwe na Pasi Classic Crayz Gomez champion boy the journalist. Thank you so much. Wow.